Ndasuriye kuba kaza nshuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, imigenderanire, agateka kazi na muntu, indero ndetse n'andi makuru aba ariko aravugwa mu makungu ijya nino ndetse no ngaha mu kibano. Ndabaye mwiriwe abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambu nyanywanyi ba Isange TV imbonesha kuri Rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakodewe amatohoza. Ariko mbaye kazo amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize n'amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe wari umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza Denise Bucumi Nkurunziza, kuri ubu ngubu biravuga ko hoba hari aba bagira ngo bamugandagure. Ni amakuru duhawe n'amasoko yacu bavuga ko wahoze ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ariwe Denise Nkurunziza yabahuye n'ibibazo bikomeye cyane, aho ngo yagira ngo araswe ariko umuhungu wiwe nyene ngo aca arahagoboka ndetse aca hagarika ico gitero cagira ngo kigandagure umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mugihe kandi n'ubundi havuga ko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwabaye amayobera, bikavuga ko rero hoba hari bamwe mu ndongozi bari bafatikanyije kurongora ngo boba baragize uruhara rukomeye mu rupfu rw'uyu mukuru wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Abashirwa ku rutonde rwa mbere ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho bivuga ko ngo ari we yari amwegereye ndetse ngo yanabikoze mu rwego kugira ngo amusubirire. Bikavuga ko rero Petero Nkurunziza yiwe yararyamiye ukuboko kw'abagabo, ariko bikavuga ko yoba yarahawe isumu n'uri ku butegetsi kuri uyu munsi ariwe Petero Murantunga, uri ku butegetsi kuri uyu munsi ngaha mu Burundi ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Yaravuzwe no mu babi menshi cyane, yaravuzwe ko ari nawe yari yagerageje guhisha isumu Murantunga, ari we yagerageje guhisha isumu umunyamabanga mukuru umuganga CNDD FDD Niteka Reverien Ndikuriyo, ndetse byari byanamuviremo no gushaka kubura amagara. Biravuga ko rero hoba hari igitero cagabwe mu rugo kwa wari Perezida Petero Nkurunziza, ndetse bikanavuga ko yagira umutambukanyi wiwe nyene ari we Denise Bucumi Nkurunziza yagira ngo agandagurwe ariko Imana igakinga. Ni ibintu rero bishavuje cyane, na makuru ateye agashavu, ariko nyene bikavuga ko yagira ngo agandagurwe ariko umuhungu we agaca arahagoboka ndetse aca ahagarika ico gitero cari cigabwe mu rugo kwa Perezida mu rugo nyene gwari Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza, nkuko amakuru dahawe n'amasoko yacu ngaha Bujumbura nyene abandanyije abidushikiriza. Bene makuru kandi wa mugambi wo kubaka isoko kugeza ubu ngo ugeze ahantu heza, kuko ngo ishirahamwe rya Obakanasio Groupe ryahejeje ngo gutegura ikibanza, ubonaho rero hakaba hagezweho aho batangura igice ca mbere cyo kubaka. Amasezerano ya mbere yaramaze kurangira, ubu rero ngo hakaba hagiye kuba ngo bakaba bagiye barindiriye amasezerano agira kabiri, kuko ngo inama shikiranganje yaramaze kubaha uruhusha gutangura kubaka. Rero ngo ubushikiranganje bujejwe inyubako ngaha mu Burundi nabwo ngo ni bwemeza bazoca batangura ico gikorwa cyo kubaka. Fabrice Manirakiza arongoye iryo shirahamwe rya Obakanasio Groupe yarabandanije asigurira kubasanzwe baratanze imitahe yabo ko ngo bato kumva ibihuha biriko biraca hirya no hino, ahubwo ngo babandanye bazana bashiremwo imitahe yabo ngo kuko ngo amahera yabo abitse neza, kandi ngo ico kigega kikaba kinaheruka kwemerwa n'amategeko asanzwe ajejwe ibigega byo gukingira imitahe y'abanyagihugu. Akaba kandi yaciye abandanya amenyesha ko inzu za mbere phase 1 kuko zizotwara amahera ari hagati y'imiliyaridi 53 n'imiliyaridi 58 z'amarundi. Izo
izo nzu rero ngo nazo zikazoca zimara imyaka igira kabiri mu gihe igikorwa cyo kubaka isoko cose kizofata imyaka 8. Kubibaza naco ngo cuko isoko yoba iri mu minwe y'abigenga canke ngo kubaguma babaza imitahe yatanzwe, akaba yacishuye agira ati isoko ntiryagiye kandi ntirizigera riraja mu minwe y'abikorera utwabo, ahubwo ni umugambi dusanzwe dukorana na leta. Kiriya kibanza kizobandanya ari ikibanza ca leta 100% no mu masezerano twavuganye ko ari ukuja kuhakorera hanyuma tukumvikana imyaka duhejeje tugaca dusubiza leta. Yarongeye kandi arabamenyesha ko atamafaranga yigeze aja kuri konti ya leta ngo kuko atawigeze ayashirako, ahubwo ko imitahe yose basanzwe bayishira mu kigega ca One African Investment Fund. Ico kigega rero naco ngo kikaba ari ikigega kiri muri segiteri iri prive. Mu gihe rero twimirije amatora ngaha mu Burundi, kuri ubu rero haritanguye bamwe batanguye gushira ahabona abazokwitoza muri ivyo bibanza. Turi n'iteka ryo kubashikiriza umugwi ugira kabiri w'abazokwitoza mu matora y'abashinga amateka bo mu mugambwe FPI baserukira intara ya Bujumbura. Uwo mugwi ugizwe n'abagabo hamwe ndetse n'abakenyezi bijunja barangwa n'ubuntu, ubugabo hamwe ndetse n'ubushingantahe bakunda kandi Uburundi. Twifuza kandi ko mumenya amakomine bavukamo n'intara bazoserukira. Turi kumwe namwe ku bwanyu, tubahaye kaze keza makuru tubashikiriza. Turaza kurabira hamwe bamwe muri abo nyene, turaza kubibereka ku masanamu nkuko muriko murabibona. Mu yandi makuru kandi ku civugo kigira kiti ubwinshi bwacu niyo tsinzi yacu, kuri uyu wa gatandatu niho abagumyabanga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine yagutse ya Kayanza berekana inguvu. Ibirori byatangujwe n'urugendo rwatanguriye ahitwa ku depo mu gisagara ca Kayanza rwerekeza ku kibuga c'umupira w'amaboko aho benshi ibita kuri volley. Mu ijambo ryiwe Gervais Rurimwabagabo arongoye uwo mugambwe muri komine yagutse ya Kayanza yamenyesheje ko biteguye gutsinda ku bice birenga 95% mu matora yimirije. Naho Ferdinand Habimana umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera yashimiye ingene abagumyabanga bo muri komine ya Kayanza yagutse bari ku kivi, abasaba ngo kuguma ku murindi w'iterambere ngo bariko kugira biteze imbere bongere kandi bateze imbere intara ya Butanyerera, kuko ngo nta munyamahanga azoza kwiteza imbere. Buramatari w'intara ya Kayanza yari yifadikanyije n'abagumyabanga bo muri komine yagutse ya Kayanza, yashimiye uko baterera mu iterambere ndetse no mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Bosco Ndayishimiye umunyamabanga ajejwe imihari imbonerakure n'abakenyerarugamba ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera, akaba yasabye imbonerakure gukomeza gutsimbataza amahoro n'umutekano. Abatwara bo hasi ngo bo basabwe kuza barandika mu bitabo ingenzi zose ziba ziraye mu mihana barongoye. Abakenyerarugamba yabasabye kandi kutama bazeye byose ku banega babo, ahubwo ngo nabo ngo bakure amaboko mu mpuzu bakore baterere mu iterambere ry'ingo zabo, nko kugwiza umwimbu ndetse no kubungabunga.
Reka rero mbashimire mwese murabona kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka tudusozerera amakuru yacu ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agizwe ko amakuru mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza.